Eka ndabaramutse nanabahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure ya ICTV, ya mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa muri politike, umutekano, zivugwa mu kibano hagati y'akazi na muntu n'ibindi vyinshi biba vyagiye biratangazwa mu binyamakuru, ivyagarutsweko cane ku mbuga ngurukana bumenyi turavyegeranya vyose mukagenda murabikurikira. Nezere ko wamaze gufyonda kuri subscribe nawe utarayifyondako, kano n'akaryo keza ko kugira ufyondeko maze turaje turabana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turashikiriza. Mu ngingo nkuru hano makuru yacu ari buze kugenda aragaruka ko turaza kubabwira ko atanzoga n'imwe ya Braludi izosubira kugurishwa abajejwe intwaro batabizi, aho ni mu ntara ya Kayanza. Turaza kubabwira ivyatangajwe na buramatari w'iyo ntara. Muri ano makuru muraza kubikurikira mu buryo bw'idonido turabe n'iyo ngingo yafashwe. Mu yandi makuru turaza kubabwira ko yahawe ukwezi kumwe abe yegeranije abanyamahanga baba muri komine Mutimbuzi. Ibiraba abanyamahanga bose baba muri komine Mutimbuzi turaza kubibabwira ngo bagiye no kwa karangamuntu boba bafise. Abo banyamahanga baba muri Mutimbuzi boba batorohewe, turaza kubabwira ingingo yafashwe muri ano makuru, muraza kubikurikira noze gucikwa. Nayo Igitega barahangayikishijwe n'ingingo ihagarika urudandazwa rwari rubatunze. Turaza kubabwira kubirabana n'ivyo, aho kuva ku munsi w'igenekerezo rya 21 Ruhuhuma 2023 buramatari w'intara ya Gitega yasohoye itangazo rihagarika urudandazwa rw'imashini nyabwonko, telefone zakoze hamwe n'ibikoresho bigendana. Bamwe mu bahora bakora urwo rudandazwa ngo baribaza uko bagiye kubaho. Turaza kubaha idonido kuri iyo nkuru turabe n'iyo ngingo yafashwe. Turaza gusimbira mu ntara ya Kayanza, bafise iminsi 7 kugira babe basambuye ivyo bubatse. Inyuma y'indwi zibiri buramatari w'intara ya Kayanza asavye ko hoziburwa inzira zagenewe gucishwamwo imiduga izimya umuriro mu isoko ya Kayanza. Ku muhingamo wo kuwa mbere abategetsi batari bake baragendeye isoko ya Kayanza kugira ngo birabire uko vyifashe. Bakaba bahawe ikiringo c'iminsi 7 kugira abubatse mu buryo budakurikije amategeko babe basambuye ivyo bubatse. Turaza kugaruka kuri iyo nkuru turabe nico basabwa. N'ayandi makuru atandukanye turaza kugenda tuyakurikira. Izo n'imfunyapfunyo reka mukanya tuze tuyarambura. Reka hano makuru yacu tuyatangurire mu Kayanza. Bafise iminsi 7 kugira babe basambuye ivyo bubatse. Inyuma y'iminsi 7 buramatari w'intara ya Kayanza asavye ko hoziburwa inzira zagenewe gucishwamwo imiduga izimya umuriro mu isoko ya Kayanza. Ku muhingamo kuri uyu wa mbere abategetsi batari bake baragendeye isoko ya Kayanza kugira birabire uko vyifashe. Jean Marie Vianney Ndayishimiye ni umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kayanza ajejwe ibibazo bijanye n'amategeko, yari yishikiye muri ico kibanza. Akaba yashikirije ati haribonekeza ukwaga kw'amayira yagenewe umuduga ukinga impanuka ziturutse ku muriro benshi bita kizimyamwoto, cane cane ku bwinjiriro bw'ayo mabarabara. Dusavye ko komine ya Kayanza ko yokwagura ayo mabarabara bitarenze iminsi 7. Twasanze kandi hari abadandaza bariko bakora badafitaniye amasezerano na komine. Abo nabo tubahaye iminsi 5 kugira babe bagiraniye amasezerano na komine ya Kayanza, kuko twasanze bariko bakorera mu bibanza bakoreye abandi badandaza. Ivyo navyo bikaba biciye kubiri n'amategeko. Musitanteri wa komine Kayanza nawe nyene yarishikiye muri iyo soko. Gilbert Nyandwi we
iruhande y'ivyasabwe n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ajejwe ibibazo vy'amategeko, akaba yasavye abadandaza bose bakorera inyuma y'isoko ko bokwinjira kudandariza hagati muri iyo soko. Ati mufise iminsi indwi kugira mube mwisamburiye utwo tuzu twanyu mwubatse. Umukuru w'isoko ategerezwa kubereka aho muzokwimukira kuko hagati hari ibibanza bitari bike biriko bikorerwamwo n'abantu bashobora kumara amezi 5 canke arenga batariha komine. Abo nabo bategerezwa gusezererwa kuko bariko batera uruhombo komine. Ngo hari mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo z'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano zisaba ko haboneka inzira zo gutabara hamwe hokwaduka amasanganya mu masoko, hamwe no kuraba ko abadandaza bose bakorera mu mazu ya leta basanzwe bafise amasezerano basinyaniye n'amakomine. Mu yandi makuru hariko haravugwa nk'uko twari twabikubwiye i Gitega, barahangayikishijwe n'ingingo ihagarika urudandazwa rwari rubatunze. Kuvaho ku munsi w'igenekerezo rya 21 Ruhuhuma 2023, buramatari w'intara ya Gitega hasohoreye itangazo rihagarika urudandazwa rw'imashini nyabwonko, telefone zakoze hamwe n'ibikoresho bigendana. Bamwe mu bahora bakora urwo rudandazwa ngo baribaza uko bagiye kubaho. Igiraneza Guy Gayeri akorera ahazwi nko muri Galeri Bernadette avuga ko yari amaze imyaka 3 ashomereye nyuma yo kumara amashure, ngo niho yaratanguye kwiyungunganya. Ati jewe ndacari mushasha muri kano kazi ariko nabona ko kazontunga. Indongozi zacu zama ziduhimiriza ko twokura amaboko mu muzu tugakora tudahanze amaso leta, none ko twiyungunganya tugafatirwa ingingo bizogenda gute? Urazi bino bintu abantu bitunze uko bangana, ahubwo nibaraba ukundi bobigenza. Munezero Samuel nawe akorera mu kibanza kiri mu isoko nkuru ya Gitega, ku ruhande rwo hepfo naho hakorerwa bene urwo rudandazwa. Ati nimba bashaka ko twicwa n'inzara n'ubushomeri bukiyongera, erega si twe twiba, ahubwo hari igihe batuzanira nka telefone canke computer, izo kode barazikujemwo ahandi bakaziduha kuri make kugira natwe tubeho, tukazirangura tukazigurisha. Rero abasuma si twebwe gusa, buramatari wacu nk'umuvyeyi reka turindire, hari igihe bizogenda neza, tukanamusaba inama yoduhuza n'indongozi zacu ngaha mu ntara kugira tubihanahane ko ivyiyumviro, kuko bamwe twoba tugize ingorane. Mwomenya ko iyo ngingo yo guhagarika urudandazwa rw'imashini nyabwonko, amatelefone n'ibikoresho bigendana accessoire ifashwe kubera ubusuma bwari bumaze iminsi bwibonekeza mu gisagara ca Gitega, bugakurikirwa no guhindura ibiranga izo telefone ziba zibwe, bikabera mu bibanza bizwi nko kuri Bata, Galeri Bernadette no mu isoko nkuru ya Gitega nk'uko biri muri iryo tangazo. Venama Nirambona buramatari w'intara ya Gitega akamenyesha ko uwutazokubahiriza iyo ngingo azobihanirwa, ariko uwo kwifuza kubandanya urwo rudandazwa ngo yodandaza amatelefone mashasha nayo nyene akaba yafitiye ivyangombwa. Yahawe ukwezi kumwe habe yegeranije abanyamahanga baba muri komine Mutimbuzi. Urongoye komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura yarahawe ukwezi kutarenga kumwe ngo abe yegeranije abanyamahanga baba muri iyo komine baronkejwe karangamuntu yo mu Burundi atategeko kandi ace azibaka.
Ivyo biri mw'itangazo buramatari w'iyo ntara Desire Nsengiyumva yandikiye musitanteri wa komine Mutimbuzi kuri uyu wa 20 Ruhuhuma 2023 amumenyesha ko hari abanyamahanga baba muri iyo komine bafise ikarata y'akarangamuntu y'abarundi. Ni mu gihe biboneka ko izo karangamuntu zabo zandikishijwe iminwe kandi karangamuntu zisanzwe zandikishwa n'imashini ariyo bita machine dactylographique. Desire Nsengiyumva akaba yasavye ko izo karangamuntu zandikishijwe n'iminwe azifuta burundu kandi ko ico kiringo c'ukwezi yoba yahejeje ico gikorwa no gutunganya icegeranyo. Mu gusozera hano makuru ka tubabwire nino nkuru ivugwa muri Kayanza ngo nta nzoga n'imwe ya Braludi izosubira kugurishwa abajejwe intwaro batabizi. Ibinyobwa vyose ishirahamwe Braludi rishikana mu bubiko bwo mu gisagara ca Kayanza bitegerezwa kumenyeshwa mu biro vy'uburongozi bw'intara bicishijwe ku muhanuzi wa buramatari ajejwe ivy'iterambere. Ibinyobwa bizoba bitegekanijwe ko bidandarizwa mu makomine atandukanye navyo nyene bimaze gushikanwayo na bamwe bita abagrossiste ngo mu rurimi rw'igifaransa. Urugero rwavyo rutegerezwa kumenyeshwa ba musitanteri. Ivyo ni ivyashikirijwe kuri uyu wa kabiri na buramatari w'intara ya Kayanza Remicishahayo mu gihe yariko agirisha ba musitanteri b'amakomine, abajejwe igipolisi mu ntara no mu makomine yose n'abadandaza bakuru grossiste b'inzoga ari nabo bajejwe kuzishikana mu makomine. Inama mbere yari yitabwe n'uhagarariye ihinguriro Braludi mu ntara zo mu buraruko. Iyo ngingo hakaba yayifashe mu ntumbero yo kurwanya ingendo ya bamwe mu badandaza banyegeza inzoga aho bozishikirije abo zagenewe. Kubera ko bene kudandaza inzoga basiguye ko akenshi baduza igiciro kuko aribo baza kwitorera ivyo binyobwa mu bubiko bwa Braludi buri mu gisagara ca Kayanza. Buramatari Remicishahayo yasavye abahagarariye Braludi ko aribo bategerezwa gushikana inzoga mu bibanza vyazigenewe bita SSD. Akaba yabihanikije kuziha abadandaza ngo babe aribo bazijanayo ngo kuko hari izishobora guca zicanwa mu zindi nzira zitazwi canke zigashikayo zazimvye. Abo badandaza bakuru basanzwe bafise amadepo yo mu makomine bategerezwa gushinga ububiko buto bw'inzoga mu mazone kugira ngo abadandaza bato bazironswe hagufi. Remicishahayo akaba yasavye abo badandaza kuzitanga bataravye nkunzi. Akaba yaciye agira ko agabisha abo badandaza nyene co kimwe n'abahagarariye Braludi mu ntara ko uzokora atisunze ivy'amategeko ateganya azohanwa. Ngaho aho dusozereye amakuru twari twabateguriye muri kano kanya abanywanyi bacu yavugwaga mu bisata bitandukanye vyagiye biratangazwa mu binyamakuru n'ayandi tuba twatoje amasoko yacu atandukanye. Nawe wifuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urafyonda kuri subscribe maze dushizeko inkuru ikagushikira mu bambere. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije aho muri rya nino hatandukanye aho mudukurikira muherereye mu bisata vyose. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tubashikiriza. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.